muceri watanzwe mu gihe hariko hahimbazwa imyaka 60 y'imigenderanire hagati y'u Burundi n'Ubuyapani. Inyuma y'umubonano w'abaserukira ivyo bihugu bibiri, umushikiranganji w'imigenderanire Albert Shingiro yaciye atangaza ko uwo muceri uzodandazwa. Twaramutse dushira umukono ku masezerano n'igihugu kigenzi c'Ubuyapani, amasezerano yo guha ingabire atagisabwe ku Burundi, ingabire y'umuceri ingana n'amatoni 1,500. Iyo ngabire nayo ikaba izovamwo amahera angana hafi imiliyari 5 z'amarundi. Mu madolari y'Amerika ni hafi imiliyoni 2 n'igice bahaye igihugu cacu atagisabwe nk'ingabirano. Tukaba rero dushimye igihugu c'Ubuyapani, ni igihugu dusanzwe dufitaniye imigenderanire myiza cyane, haci hafi imyaka 60 dufitaniye imigenderanire myiza cyane ico gihugu. Mu ncamake rero uwo muceri umaze gushika mu Burundi, nimwibaze ko kumbure uzoca ushika ejo ca mu ndwi imwe, birafata igihe. Tuzoca turaba ukuntu twugurisha kugira ngo amahera avuyemwo ashobore kuja mu bikorwa vy'iterambere, na cane cane mu bikorwa bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Ayo majambo y'umushikiranganji yaratangaje abatari bake. Muri abo hakaba harimwo abatavuga rumwe na leta. Aho ni nk'urunani Sefo Harusha. Urongoye urwo runani avuga ko impano nk'iyo itotegerejwe kugurishwa ngo kubera igenewe abarundi. Frederic Bamvuginyumvira akaboneraho akaryo ko kwibutsa ko hari abanyagihugu bari bakeneye umuceri kurusha abandi, naho kuri we ikigoyi kigeramiye igihugu cose. Leta y'u Burundi sinzi ivyo yashikirije, ariko nuko leta y'Ubuyapani sinzi ko yahereye ku vyo bayibariye yacemera guha umuceri leta y'u Burundi. Joro ku bwanje nibaza ko batanze iyo ngabire kuko bumvise ko abarundi bashonje, kuko umuntu abuhaye indya ni kubera ko yabonye inzara ufise, avuga ati reka ndamwunganire muri ibibazo byiwe afise. Kuko umuceri si umuceri wo kurima ngo baze bimbure, batanze umuceri wo kugaburirwa. Leta y'u Burundi rero icifata ingingo ngo reka ndawugurishe, ngo amahera azovamwo hafi imiliyari 5 nzoce ndaziha ubushikiranganji bw'ubworozi n'uburimyi, ngo gutyo bace bagira imigambi y'iterambere. Jewe nariko ndibaza yuko ahubwo bari bakwiye guca uwo muceri bawuha abarundi, naho batoronka bose, abashoboye kuronka bakaronka, canke bakaraba abashonje gusumba abandi bakabaha uwo muceri. Ahandi ho amahera azova muri iryo gurishwa ry'uwo muceri, ivyo tumenyereye nuko ayo mahera ashobora guca agenda agakoreshwa kwa kundi nyene bayakoresha, abakuru bakagabangana, hanyuma bigaherera iyo ntidusubire kumva niyo vyaciye. Jero ku bwanje mbona ko kuryango Abayapani tuvuge ko bagiriye akamaro igihugu, batagiriye akamaro ubutegetsi, yuko iyo ngabire boca bayiha abarundi. Uworonka n'ikiro na kimwe azovuga ati narabonye ingabire. Mugabo canke barya abantu usangwa bafise ubukene gusumba abandi, abantu bari mu mabohero, abantu bari mu mashuri, abantu bari mu masantre n'ahandi, nkumbure batagira ico biha, abo nibo bari bakwiye guhabwa iyo ngabire. Kuko niyagenda muri iyo nzira umushikiranganji yavuze, bizoba bihereye ngaho, ayo mahera n'ubundi azosubira guherera mu mifuko y'abategetsi b'umugambwe wa CNDD-FDD, nkumbure bari muri ubwo bushikiranganji canke bari no hejuru yabwo, kubera ko ico twabonye nuko mu vy'ukuri nta kintu c'ifaranga kizi Burundi gishikira umunyagihugu. Umuntu yokwibutsa ko uwo muceri utanzwe inyuma y'amezi make ico gihugu nyene c'Ubuyapani gitanze ingabire y'igitoro. Uwo mushikiranganji Albert Shingiro naho nyene yaciye avuga ko ico gitoro kizogurishwa, amafaranga avuyemwo akaja mu migambi y'iterambere. Ayo majambo nayo nyene abatari bake bakaba barayaneguye, narirya ico gihe nyene igitoro cari cakenye mu Burundi.